Imana ikeneye ikibanza ca mbere mu bugingo bwacu. Haleluya. Imana akaba ariyo tugira iya mbere. Harabagize ikigirwamana akazi ugasanga arakubwira ati jewe bakunzi bahori CANAAN TV, numunezero kandi gusura guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yo kudutangura kuganira reka dusenge. Mana yanje, mwami wanje, nje imbere yawe muri iki gitondo cyiza cy'umugisha. Nje ngushimira kutwararika kwawe mwami. Nje ngushimira ukuntu turinda, nje ngushimira ukuntu duhezagira, nje ngushimira ukuntu mwami Imana udahengeshanya kutugwanira intambara z'uburyo bwose. Niki gitondo ndanezerewe ko nzi neza kuri kumwe natwe ko warabivuze kutazotureka twenyine mwami Imana, kandi kuvuga kukunda bagukunda kandi abakurondera ubudahumeka bakubona. Nta yindi Mana dukorera ni wewe, nta yindi Mana tuvuga ni wewe, nawe wemere utwiyereke mwami Imana. Mu byo dukora utwiyereke, mu byo tuvuga ko turakeneye mukunzi mwiza, imbaraga zawe n'ubuntu bwawe bwinshi. Urakoze mwami, cyubahiro cyose kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye ko vyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe ni ijambo rivuga ngo wirinde guta Imana kuko bigira ingaruka ikomeye cyane mu buzima bw'umuntu. Wewe hoho uba waramenye Imana, ukaba warasenze Imana, ukaba warakoreye Imana, hamukayitera umugongo, ni kibazo gikomeye. Satana agukubita atakubabarira, agukubita atakubabarira. Nicyo gituma ngo utere intege ngo naho byo kugora gumutemba uja imbere y'Imana, aho bivemo ko Satana bagufitiye umba ipfuhe ribi, bagufitiye ishavu rikomeye, avuga ngo ndagukubita hamwe utazosubira no kubyura umutima wo guhindukira ngo urondere Imana. Reka dusome mu Bacamanza igice c'10, dusome kuva ku murongo wa 6 dushikane ku murongo w'9. Gusubira inyuma kwa Bisirayeli no kwihana kwabo. Maze Abisirayeli bongera gukora ibibi imbere y'Uhoraho, basenga za Bayali, za Ashitaroti, imana z'i Siriya, iz'i Sidoni, iz'i Mowabu, izo Abamoni n'iz'Abafilisitiya. Bata Uhoraho, ntibaba bakimukurikira. Uhoraho ashavurira cyane Abisirayeli, abatanga mu maboko y'Abafilisitiya no mu y'Abamoni. Muri uwo mwaka bacuranguza Abisirayeli, barabahahaza. Bamara imyaka 18 bagirira nabi Abisirayeli bose bo hakurya ya Yorodani mu gihugu c'Abamori i Gileyadi. Hanyuma Abamori bajabuka Yorodani baja gutera Abayuda. Ababenyamini nabo n'ab'umuryango w'Abefurayimu, bituma Abisirayeli baja mu marushwa arenze urugero. Imana idutabare. Bantu b'Imana, hari ibintu dukora tukavyita ibisanzwe. Hari ibintu abana b'Imana bakora, abantu b'Imana bakora bakabyita ibintu bisanzwe, bakaba mu marushwa, bakamagogwa, bakayamenyera, bakumva n'ubuzima. Aba Banyisirayeli nihanga Imana yari yaratoranije, irigira nk'icitegererezo igomba kwiyerekaniramo ubushobozi bwayo no gukora kwayo. Irababwira ati mwebwe nimwemera mukagendana nanje nzobabera Imana. Nimwemera mukagendana nanje nzobabera umwungere, nzobabera umutabazi, nzobabera byose, ntaco muzomburana. Nimugasanga haraje umwami yubaha Imana,
akore gendana n'Imana gendera mu byagezwe by'uhoraho n'ukuri abantu bakaba amahoro abantu bakagubwa neza abantu bagatekanirwa impande zose ariko yavaho ukabona haje uwundi agakora ibintu binyuranye n'ibyo uwa mbere ugasanga aho gusenga Imana agiye kwibanga gusenga Imana z'abanyamahanga bigatuma umutima w'Imana ubabara ari naha twasomye ngo maze Abisirayeli bongera gukora ibibi urumva nuko barigeze gukora ibibi urumva hanyuma barahindura bakora ibyiza hanyuma basubira kugaruka mu bibi haleluya kuko umuntu avuze ngo arongera nuko yarigeze gukora ibyo ngo Abisirayeli bongera gukora ibibi imbere y'Uhoraho ngo basenga z'abayari za Ashitaroti imana z'Abasiriya abantu Imana yiyeretse yakoze ibitangaza hagati yabo bakayibona ariko barayigarariza banezerwa no kubona bariko basenga Imana zakozwe n'iminwe y'abana b'abantu bakazikora mu bintu Imana ubwayo yaremye ukabona umuntu arabaje igiti akagishinga ngaho akacikubita imbere umuntu agafata ibuye akayitaya neza akagikubita imbere ngo ni Imana bari kwasenga Imana kandi Imana ivuga ngo nta gishushanyo nta kibumbano nta kintu cyakozwe mu giti canke mu ibuye canke mu ibumba wo kwikubita imbere kuko ngo ni gisesema mu maso yanje aba Banyisirayeli basenga izo mana z'abanyamahanga urumva ngo Uhoraho ashavurira cyane Abanyisirayeli nkuko nawe nanje uyu munsi Imana idushavuriye gusenga ntimwibaze ngo gusenga ibigirwamana ni kujya kwikubita imbere y'igishusho ushobora ko utanabyikubita imbere muga bikabona Imana usenga ibigirwamana n'amafaranga ushobora kuyagira ikigirwamana n'umugabo ushobora kumugira ikigirwamana n'umwana n'abana ushobora kubagira ikigirwamana hari ibintu washize ku mutima ubirutisha Imana icyo cyose umenye ngo ni ikigirwamana ni giseseme imbere y'Imana Imana iravuga ko atayi nta wundi muntu n'umwe ashobora kujya imbere y'Imana ngo aruta Imana cyangwa ikintu cyoruta Imana Imana ikeneye ikibanza cya mbere mu bugingo bwacu haleluya Imana akaba ariyo tugira iya mbere harabagize ikigirwamana akazi ugasanga arakubwira ati jewe sinshobora kujya gusenga ati ndi ku kazi sinshobora umuntu akaguma ariko ararondera ikintu kiramplasa Imana ngo ibyo Abanyisirayeli bakoze ngo bigira iki ngo bishavuza Uhoraho ashaburira cyane Abanyisirayeli abatanga mu maboko y'Abafilisitiya no mu Bamori Imana irakubwira Imana irakubembereza Imana iragutumako Imana iravuga mu ijambo ryayo Imana iratuma abahanuzi umva igihe utumvise ikakurekura ariko nagira ndakubwire ko Imana kugira ngo irindire kuri umuntu wayo iba yamugwaje uzurabe umuntu ashaka kugendera mu byaha tupaka kapara umusambanyi agasambana rimwe agasambana kabiri agasambana gatatu kane urumva incuro ngira y'icumi ikamugaragaza Imana ntishaka kukurekura ku kosa rya mbere irakugerageza ikakubembereza ikagutuma ikaguhanura igasubira irinzi ivuga ngo ndamurekuye nukuba wayinaniye undi ugasanga umuntu yiba uyu munsi akiba ajya agasubira igateye ikavuga ngo ndananiwe rero ngo Imana irababara hama ngo iki irabarekurira mu maboko y'Abafilisitiya haleluya muri uwo mwaka
bacuranguza abanyisirayeli barabahahaza bamara imyaka 18 bagirira nabi abisirayeli bose bo hakurya ya Yorodani. Murabyumva, imyaka 18 umuntu ari muri souffrance, ariko bikamunanira guca bugupfa akavuga ngo iyi nzira nafashe nimbi, reka ngaruke subire mu nzira nziza Imana ibone kungarukira. Uyu munsi hariho abantu baruhiye muri iyi si, bantu b'Imana. Hariho abantu baruhiye muri iki gisagara ca Bujumbura, baruhiye ndeka kuvuga igisagara kuko ubutumwa burenge iki gisagara. Hari abantu baruhiye muri uyu mubiri, baruhiye muri ubu buzima buzuye agahinda n'umubabaro, kandi Imana idasiba guhamagara ivuga ngo mwebwe murushe, mwebwe muremerewe, nimuze kuri jewe ndabagiriye neza. Ariko urazi kumva hariho umuntu kandi uzi neza ko ibyo yavuga ari ukuri, ashoboye kugutabara mugabo ukanka ubutabazi bw'uwo muntu. Uyu munsi abana b'Imana, abantu b'Imana bararushe, kandi Imana yo yiteguye kubagirira neza. Niko vyabaye no kuri abanyisirayeli, bamara imyaka 18 baratotezwa, bamara imyaka 18 ngo bagirira n'aba bisirayeli bose bo hakurya ya Yorodani mu gihugu c'Abamori n'i Gileyadi. Ngo hanyuma Abamori bajabuka Yorodani baja gutera. Urumva hari igihe Satani akubabaza ndetse karenga n'urubibe, akava kuri we akajya ku bana bakaja no kubuzukuru no kubuzukuruza abantu, akabatera bose. Ariko ntuhumuka amaso uvuge ngo mbega kubera iki cyago kiguma kiriko kirakurikirana. Ugahuma amaso, ukugara amatwi, ntushake kumva bakubwira, ntushake kumva ijambo ry'Imana rivuga. Nta muntu n'umwe ahungira ku Mana ngo mutere umugongo. Ibyo ndabikubwiye ntibibaho. Uyihungiye ko wese imugirira neza, iramutabara. Mbwa biva ko wewe wamaze kubona ingorane uri utarazibona, none Imana yokora iki? Mpaka utahure. Ngo barajabuka baja gutera Abayuda, ngo Ababenyamini nabo mu muryango wa Efurayimu, bituma Abisirayeli baja mu marushwa arenze urugero. Ngo sanga umuryango Satani yarawubikije ko, kandi ukabona umutekano n'intangere, amahoro n'intangere n'ibyacu ukabyakira. Igihugu kikuzuramo amagogo, kikuzuramo amarushwa, abantu bagatekana bakumva n'amahoro. Ariko wose umugambi w'Imana, imigambi w'Imana ifitiye abantu bayo si y'ibyago habanamba, ariko ni y'amahoro. Imigambi Imana ifitiye abantu bayo si y'ibyago, ndabisubiyemo, ni y'amahoro, niyo kugirira neza abantu bayo. Uyu munsi ibyago bitutsikamiye, nitwe tubyikwegera. Hariho abavuga ngo Satani utamutije ukuboko wewe ntiyo kwataka, ariko iminsi yose aca mu muryango wamwugururiye. Utuguruye, niba ugiye gusambana uzogwara sida, uzokwahukana, bana bawe uzobigisha ingeso mbi, uzobakwegera umuvumo. Niba wawiba uzofatirwayo baguca akaboko cyangwa bagufunge. Uri umubeshi, urumva uzoba marginalize, ubu umuntu yankwa kubera uri umubeshi, uba antipatike. Uri imboregwa, uragwara amafwa, umva ubutunzi bwawe urabwonona. Umva amagogwa yose ducamo, hari umuryango tuba twuguruye Satani, tukamuha uburenganzira ku buzima bwacu. Ndishiramo turugurura, twuguruye kandi arinjira ko umva
abagufitiye n'ishavu rikomeye, abagufitiye n'ishavu rikomeye, kuko nawe hari ibyo waba waramukoreye kandi yakurosa akajya arakubabaza. Ubwoko bwa Isirayeli hari igihe nabo bababaza Satani, bakayibabaza, nayo ikavuga ati selo kazi. Rero nawe uyu munsi hari igihe wababaje Satani ugasenga, ukamuderoza mu byiwe, ukasambura ibyiwe, nawe akurosa akajya ntagahusha. Rero umuntu w'Imana nahawe ho kuba maso, nahawe ho guhagarara, nahawe ukubona ngo mbega ibindimo nibyo. Imana turi kumwe canke ntituri kumwe. Yaba muturi kumwe urondere kubana nayo, ukora inyungu kuri wewe. Imana yo mwijuru ibampezagirire. Mana y'imbabazi n'urukundo, ndakwinginze uhezagire abantu bose bazokumvira ijambo. Ntibiri ijambo ry'imfa gusa, ariko ribe ijambo rikiza kandi ribohora imitima ya benshi. Abari bazimiriye mu vyaha bazimuruke, bagaruke Mwami Imana mu rukundo rwawe, kuko wewe uhora uteze ibiganza bitegeye bose, kuko wewe ntutoranya ku butoni nk'abandi. Shimagizwa kandi wubahwe muri byose na hose, mu izina rya Kristo Yesu nsenze nizeye ko byumvise. Amen.